Pyramid TV, we are on time. Hello guys, hello abakunzi bakunda iterambere ry'umuziki ndundi, abakunzi bakunda iterambere ry'umuziki nyarwanda, abakunzi bakunda iterambere ry'umuziki yo muri Africa, East Africa, ndabaramukije aho muri hose. Ndaramukije abarundi, ndaramukije abanyarwanda, ndaramukije aba diaspora, ndaramukije aba Tanzania, ndaramukije abakunzi bakunda umuziki ndundi, abakunzi bakunda iterambere ry'umuziki wa 257. Muri no mwanya muri kumwe na wa musore wanyu Mr Black. Muri kumwe na wa musore wanyu yamabashikiriza ama exclusive, ama news ariko ara trending hano mu gihugu cyacu. Wa musore wanyu yama abashikiriza ibiriko biravugwa, ibiriko biratrending hano mu gihugu cyacu ni Mr Black. Gumana natwe ni kuri Pyramid TV honyene muzo kama muronga ama exclusive ariko ara trending hano mu gihugu cyacu. Yes, uno munsi nawo tubafitiye exclusive y'umuhanzi wonga mu gihugu cyacu. Satura amabafu ahejeje gukora iki none guys. Satbi mu mwanya muto cyane ahejeje kuja ku rubuga rwe rwa Instagram, ahejeje kugaragaza utujambo dutangaje cyane, utujambo dutangaje kose. Ababwiye ati album is ready guys. Yaciye abaha nakaririmbo akantu ko kubahonja katuguza kari mu ndirimbo, kari muri album yiwe guys. Numviriza ino song izoba iryoshye cyane guys. Satubiri rero kuri ivyo twitege album yiwe ko izoba irimo amahiti gusa, nkuko nyene mwabaye muko murabyumva n'ubu nyene mukivyumva. Satubiri muri album yiwe aracyarimo amahiti song gusa guys. Gicuvuze nkuko nyine kurabyumva. Reka ndabashirire muyumvirize iyo ndirimbo ya Satbi yashoboye kubahonja abafana b'umuziki ndundi, abafana b'umuziki nyarwanda, abafana b'umuziki wa East Africa nzima. Yumviriza Satbi arakwiye vraiment. Niwaheza kumviriza ugira icyo uvuze muri comment, dusigire subscribe, like and comment. Turabakunda gose abakunzi bacu, mubandanye mudushigikira mu kugira subscribe, mu kugira share, mu kugira comment. Turabakunda gose.